Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Banje kubaramutsa bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, kaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 20 kuja genekerezo rya 2026 mu Kakaro, akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Umuryango wa Furera bene Paulo wararonse umusaserdoti, abanafisi 9 nabo baragira indagano za mbere, muraza kuvyumva muri ano makuru. Ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 2025 niho muri paroisse yitiriwe Umweranda Guido Maria Conforti yahimbaza yubile y'imyaka 25 imaze ivutse. Idoni mukanya Audrey de Kaze njengiranda yabashikirize. Dasubiye kubaha ikaze duhera no makuru mu gisata citogwa. Abafurera bo mu muryango wa bene Paulo ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 2025 mu Kakaro bari batewe iteka n'umukama ryo kwakira indagano z'abanovise basaba kwinjira mu muryango. Undi mufurera umwe nawe yatigwa mu ibanga ry'ubusaserdoti bene wagize indagano za Burundu. Idonido na Michel Nibitanga. Jewe Furera Inosanga ndekura. Jewe Furera Eduardo Ndikuriyo. Abo ni bamwe mu banovisi bashikije indagano zabo kuri uwo munsi nkuko y'imisabe muri paroisse Mikari Mweranda, paroisse isanzwe iri mu cicaro gikuru cyo muryango, ikaba yarirongwe na nyene icubahiro Musenyeri Gervase Banshimibusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, anawe yakiriye izo ndagano nk'umugarikirizo w'Eklezia muri ivyo birori. Imbere yuko abafurera bashikiriza indagano zabo, be n'undi Musenyeri Gervase Banshimibusa yabanje gusigura igisomwe ceranda cavugwa ku itorwa ry'umuhanuzi Samuel. Yabanje kuvuga ko uwihebeye Imana ari wakira umuhamagaro w'Imana, hanyuma isiguro yiwe acayitumbereza ku majambo abiri ukorerwa no gukura mu vyo kwinjira mu muhamagaro. Tumwumvirize. Ntibisomwa birajanye neza kuko umwihevyi cyo kimwe n'umusaserdoti nuwakira umuhamagaro w'Imana nk'uko twumvise byabaye kuri Samueli, nk'uko kandi twumvise mu nkuru nziza byabaye kuri Yakobo, akemera akaregwa agakura agashika mu bigero, Imana ikabona kumutuma ibijanye n'ibanga yatorewe. Imbere yuko ushikira ibanga hanyuma ugatumwa mbere no kubandanya urerwa nyene ukabandanya ukura mu myaka yose uburimwo. Ni naho hageze mu mwanya wo kwakira indagano z'abo banovise, umwepiskopi mukuru yabanje kubaza umukuru w'umuryango ko abo banovise boba bararonse akanya ko kuregwa, nawe yishura ko bateguye bikwiye, mbere ko n'inama y'umuryango yabihweje igasanga atantambamiye babuza gushikira iryo banga. Araheza rero umwepiskopi mukuru mu izina ry'umuryango wa Eklezia arakira indagano zabo, yongera arabemerera kwinjira mu muryango w'abafurera bene Paulo. Abanovisi 9 nibo basabe n'umukuru w'umuryango w'abafurera bene Paulo ngo bashikirize indagano zabo za mbere zabinjije bwego mu bafurera mu muryango wa bene Paulo. Hariho n'ubundi mufurera umwe mukuru wabo mu vy'ukwihebera Imana yashikije indagano ziwe za Burundu zo kwihebera Imana ubutacisubirako. Muri umuryango nyene mufurera umwe yaratiwe mu busaserdoti agiriwe imigirwa yose ijanye n'isakramento ry'ubusaserdoti. Kwaregero warahejeje kugira indagano za Burundu, Frere Anastase Nkunzimana aratuyagira uko yiyumva. Nkuko nari ndarimazemwo imyaka itari mike, umuntu atohoza, umuntu aragira indagano za mbere akarindira go hanyuma agateba akagira indagano za Burundu agashika kuri iyo ntambwe. None natwe uyu munsi Imana yaduteye iteka tukaba twashoboye gushika kuri iryo banga, ne tukaba twiyumva kandi tukaba dusaba yuko twokomera. Eka n'umuvyeyi wiwe umupfasoni Adere Nicimpaye yaramwuhiriye. Nakanyamuneza ntangere kuko akiriza indagano z'umwana wanje Anastase Nkunzimana. Ndashimye cyane ndakengurutse, umenga n'ijuru Imana iranyugururiye. Mwamenye ko umuryango wakiriye izo ndagano inyuma y'umwaka umwe bahimbaje yubere y'umwaka kuko haheze imyaka 51 batanguye kwakira indagano nk'izo.
indagano za mbere z'abanovise zikaba zakira mu mwaka w'1969 na Musenyeri Mikael Ntoyahaga yatanguje uwo muryango. Michel Nibitanga mu biro vy'indagano z'abafurera bene Paulo ku bwa Sedicom. Patiri Paul Niragira na Patiri Hermes Nimpagaritse bavuka muri Paroisse Bukwavu barahereje imisaho mu kwanguro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 mu kakaro. Abo basaserdoti babiri bakaba baheruka kwatigwa mw'ibanga ry'ubusaserdoti igenekerezo rya 18 mu kakaro muri Paroisse Rugazi. Terence Bukeyimpundu. Nkuka ya misa yatangujwe n'urugendo rurerure. Padiri mukuru wa Paroisse Bukwavu Jean Bosco Ntiharirizwa mu ijambo ryiwe ryo kwakira abashitsi yakengurutse cyane iteka babateye ryo kuza kubafasha urubanza ryo gukeza no gusohora abahungu ba paruwasi. Inkuka ya misa yarirongowe na Padiri Paul ari kumwe na mugenzi wiwe Hermes. Imisi igeze hagati abakristo mu gukenguruka bazanye ibiseke bitari bike kugira bakenguruke ingabire Imana yabahaye n'iteka yateye paruwasi Bukwavu. Inkuka ya misa yasozerewe n'umuhezagiro watanzwe nabo basaserdoti. Urubanza rwaciye rubandaniriza mu bwugamo bwa paruwasi Bukwavu ari naho havugiwe amajambo y'ugo rubanza. Guhera ku bavyeyi babaheruka kwatigwa mu ibanga ry'ubusaserdoti kwari gukenguruka ingene Imana yatumbereye mu miryango yabo maze ikashinga icicaro. Abavuka ikanyami bari hamwe bose bakengurutse cyane ingene Imana yabateye iteka ryo kuba umusaserdoti nubwo bari basanganywe ubukene bw'isengero babaye barakenguruka kuko ariyo ntango yo kuronka urusengero kuko barosuzu bafasha kubakira imitima. Cyo mwomenya nuko bavukanyi babasanzwe batuye mu ibanga ry'ubusaserdoti nabone kwari gukenguruka eka nabanyene ubwabo basohora kari ku mutima bigina aho bamenyesheje neza yuko ibanga ry'ubusaserdoti ari ingabire Imana ibagabira. Cyo twokubarangiza tubamenyesha nuko urwo rubanza rwari rwitabwe n'abatari bake bere ndetse n'abanyacubahiro baserukira intwaro akaba ariho bari bari. Abakristo bose bari aho hantu karakanyamuneza n'agatwengo ntangere kuri bo. Ibukwavu Terence Bukeyimpundu ku bwa Sedco. Tuje amakuru y'amayubire umuryango w'abakristo ba paruwasi yitiriwe Mweranda Gido Maria Comfort yo mu Kamenge ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 mu kakaro karakanyamuneza ko guhimbaza yubire y'imyaka 25 ya paruwasi mazivutse. Inkuka y'imisa yo gukengurukira Imana kuri yo yubire ya paruwase niyo yatanguje ivyo birori kabaherejwe na Musenyeri Jean Louis Nahimana yaserukiye umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yarahagatiwe n'abasaserdoti b'iyo paruwase hamwe n'abandi basaserdoti abihebeye Imana abakristo bari baje kubashigikira. Musenyeri Jean Louis Nahimana mu mwanya w'isiguro ry'ijambo ry'Imana kabaye akaryo ko gushingira Nahimana ko yumvise igisabisho c'abanyakamenge mu kubaha paruwase. Paruwase yavuka Kamenge Kinama hari umusaka amazi yose yari yarabomowe abantu bose bari barahunze. Ni muri iyo context rero igoye y'amageragezwa Imana yumviye igisabisho c'abanyakamenge irabitaba mwaka wa 1995 Imana iraza kudusanganira ciye ku bamisiyonari b'abasaveriyano. Ico gihe ntivyari vyoroshe ariko muri ubwo buzima bugoye muri ayo mageragezwa Imana yatweretse ububasha bw'ikiganza cayo. Imana iraza gushinga ihema ryayo iryo hema ry'ibonaniro ry'Imana n'abantu mu kutugabira paruwase. Patiri mukuru wa paruwase Patiri Mario yarakengurukiye Imana mu myaka 25 iyo paruwase maze yongera kengurukira abakristo ingene bitanga yongera aramenyesha imigambi yakazoza bafise. Turashimira Imana bwa mbere na mbere yatugiriye vyinshi vyiza muri imyaka 25 iciye ku bakisaveriano abasaserdoti bamwe barasari ngaha. Turashimira cyane abakristo bacu nukuri ngaha twebwe turabibona imisi yose ingene baradufasha ingene bakunda paruwasi yabo kwari paruwasi yabo atari paruwasi y'abasaserdoti bakayiteza imbere. Dushaka gutanguza n'amasukursal mashasha kugira ngo abakristo bashobora kwegera isengero ari benshi batararonka amazi meza n'amazu ko batishoboye n'imfuvye. N'abakristo nyene baragaragaje akanyamuneza ko guhimbaza yubire ya paruwase. Turakengurukira Imana kubera ko himbaza imyaka 25 si ikintu gisanzwe niteka ku bakristo bose kugabana paruwase ni ikintu gikomeye ko
mufise paruwasi muba mufise ubuzima hari ubuzima rero haba hari imana kandi imana tuyironka mu masakaramentu amasakaramentu duhabwa n'abasaseredoti bashimira rero abasaseredoti twarose tugashima kandi ingene batuba hafi n'ingene kandi dusangira ubutumwa. Mumenya ko paruwasi Kamenge yatangujwe cese na nyene cubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana kwigenekerezo rya 2025 ntwarante mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 mu kigo c'abafise ubumuga bwo mu mutwe bita kwa Rojanti, ikigo c'abafurera b'Ikigongwe. Igisata cyo kwemera ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 mu Kakaro abakristu barenga amajana 600 bo muri paruwasi yitiriwe abamaratiri b'i Buganda yo mu Gasura barakomeje muri Mutima Mweranda mu birori vyabereye mu nkuka y'imisa Idonido na Oswald Manirankunda. Ivyo birori bikaba byari vyatewe iteka n'umwa Musenyeri Patiri Pierre Claver ari nawe ajejwe vikariya Muramvya, akaba ari nawe kandi yahereje inkuka ya misa yabereyemwo ivyo birori ari kumwe na Patiri mukuru wa paruwasi Gasura Patiri Pierre Claver Ntahondereye, Patiri Munyabigega Leonidas Nayikengurukiye hamwe n'umufaratiri. Mw'ijambo ry'ikaze Patiri mukuru wa paruwasi Gasura yahimbawe cane no kwakira intumwa ya Musenyeri muri urwo rubanza rudasanzwe kwatira abatumwa bashasha. Avuga ati ndahimbawe cyane turi kumwe kandi biragaragara namwe kwakira kino cyariho c'umwungere yabaye intumwa idasanzwe kuza kudufasha uru rubanza nogira ntigo kwatira abatumwa bashasha gukomezwa muri Mutima Mweranda. None rero turaguhaye ikaze maze udushikirize ijambo umwungere yabarungikanye. Mu ijambo ry'Imana intumwa ya Musenyeri mu nsiguro yerekanye ko ari umunsi mukuru cane. Avuga ati nza gushimikira gose mu ijambo ry'Imana aho yerekana ko Ecclesia yamye komezwa no gusigwa hamwe n'amasakramentu, arerekana ko ibatisimu Ukarisia guhabwa confirmation kwa amasakramentu shingiro y'ubukristu. Hariho bamwe twaganiriye mu bahawe isakramentu ryo gukomezwa muri Mutima Mweranda baratubwira akanyamuneza bafise tubumvirize. Jewe ndashima kubona uno musi na confirmation, ashimira n'intumwa ya Musenyeri yaturengutse ko ikadufata mu mugongo. Ndashimira abarimu badufashe mu mugongo eka n'abapatiri bagiye baratuba hafi mu kutwigisha inyigisho zitumye. Mu bateguye abo bana abamenyesha mana baravuga ko hari vyabagoye nubwo hari n'ivyaboroheye tubumvirize. Bataki bategura byatugoye cyane mugabo kebuke twagiye turahenda bukebuke kuko twateguye benshi abantu hashika amajana 600 no twateguye baratavye inyigisho nkuko bisanzwe, ariko hariho benshi bagiye intambamye ko yabagiye baraza batevye ko ya paruwasi dishasha ariko gushika kwisango bose baronse Mutima Mweranda. Tubamenyeshe ko bwaro bwa mbere ibirori nk'ivyo bibera muri paruwasi ya Gasura ko iri kiramara umwaka umwe gusa itanguye, hakaba hari kwigendezo rya 29 ukwezi kw'icenda mwaka 2019. Gasura Oswald Manirankunda ku bwa Sedicom. Tukire mu gisata cyo kwemera muri paruwasi Matara naho iryo sakramento ryo gukomezwa muri Mutima Mweranda ryabaye nyene ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 mu Kakaro. Ibirori by'inkuka y'imisa vyari birongowe na Musenyeri Anatori Ruberinyange Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Icariyo c'umwepiskopi muri diocese nkuru ya Bujumbura Anatori Ruberinyange ari nawe yarayoboye inkuka ya misa aho yarahagatiwe n'abasaseredoti Padiri mukuru wa paruwasi Matara Jean Marie Maneno, Innocent Bitama, Deo Ndayisenga. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yaravuze ati ibijanye na Mutima Mweranda ufise Mutima Mweranda ingene abameze nasubira kuba wabo ubundi twari tuzi aca ubundi muntu cyane cyane akora ibyiza gusa nimwasigwa amavuta aragejeje ca Mutima Mweranda tukamwita kwiganza Mutima Mweranda arabatwikira nka Yesu mushobore kujana ukiza mu bantu. Mu gusozera iyo nkuka ya misa yarakengurukiye abigisha bakurikiranye uru rwaruka abari aho bose eka n'uwo wese yagize uruhara mu nteguro y'urwo rubanza. Twahavuye rero twegera umwe mu bamenyeshamana bakurikiranye urwo rwaruka araduserurira akanyamuneza kiwe. Ndanezejwe no kubona ko hakomejwe abashika 150 kuri iryo shure kandi nkanezerezwa nuko bose bashoboye gushika neza
neza atawasigaye. None nizihe ntambamye ukunda guhura mu gihe muri ko murigisha urugwaruka kuva mu gitangura gushika muheze? Tukagira intambamye y'ukuba uko baba biyandikishije siko tuguma tubona baza bangana, hama tukagira n'ingorane y'uko dusanga baza barasiba bakaca bageraho bamwe nk'abahungu bigira mu gisagara bakagaruka batevye. Bwabiciza kimwe muri ivyo nuko hariho ukurungika bamwe ku maparuwasi yo mu gisagara, hanyuma bagaca bazana ibimenyetso bahawe n'abasaseredoti bo ku maparuwasi kugira ngo bashobore gukomerezwa muri paruwasi yacu. Ku bwa Sedikome, Petero Karavere Ndayisenga, paruwasi Matara. Tubandaniza no makuru mu gisata c'inyigisho. Ikirimba ca Bikira Maria kiri ku musozi wa Sioni Gikungu cifatikanije n'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda barangurira ubutumwa kuri ico kirimba caratunganije impera y'indwi yahariye ugwaruka weekend de jeune mu Gifaransa kuva ku genekerezo rya 24 gushika ku genekerezo rya 25 mu Kakaro mu ntumbero guhuza ugwaruka kugira ruganire ku bibazo biruhanze. Emmanuel Sabimana. Impera y'indwi yahariye ugwaruka bitiriye weekend de jeune mu Gifaransa yabereye ku musozi wa Sioni mu Gikungu nyene kucivuga kivuga kiti sabisi nkuko nanje ntari uwisi. Watanze inyigisho yarabwiye ugwaruka gwaraho ko rudategerezwa kwigenza nk'abisi, yarongeye ko ararumenyesha ko rutegerezwa gukundana rugafatana mu nda mbere rukababazwa n'urundi gwaruka gwigenza ukutariko mu kugendera mu bintazi. Diomede Mujojoma asanzwe arongoye umugwi w'abanaguwe muri Mutima Mweranda aratumenyesha intumbero y'iyo ndwi ko ari ugushira hamwe ugwaruka kugira ruganire kuvyerekeye ubuzima bwabo. Tumwumvirize. Kwari kugira ngo ugwaruka turushire hamwe ruganire ku biruhanze. Twarabonye muri Gihwaniro mwatumiye ugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 10 na 30. Pega ni kweri kimwafashe ugo rugero mutafashe urundi gwaruka gose kugira ashobore kuza kwitabira Gihwaniro. Mugabo n'abana batoya nabo nyene bari batumiwe kandi bari baje. Twatumiye abo kugira ngo turabe ibikunda kubagora, ikunda kubabangamira mu buzima bwabo, mu mashure ndetse niyo bahejeje amashure yabo, kugira ngo baronke akaryo ko kubiganira ko baje muri izo nyigisho. Ico tubiteze ko nuko bashwara mu makartie aho babaye bakaroba urundi gwaruka kugira ngo nago ruve mu vy'isi ruhurumbire ivy'Imana. Ugwaruka rumwe mu gwari rwitabiriye impera y'indwi yari ugwaruka bitiriye weekend de jeune mu Gifaransa nzwe twayaze twatumenyesheje ko iyo nyigisho zarugiriye akamaro kanini kuko zarutumye rwifatira ingingo yo gusenga. Zamfashije guhagarara, zamfashije nko kumenya icondi, zamfashije kumva uwo ntegerezwa kuba uwo ndiwe nk'umujene. Numvirije amatemoignage bavuze yaramfashije cane. Nasanze hariho urundi gwaruka rufise inkomezi mu Mana. Ingingo nafashe n'ingingo yo gusenga, ingingo yo kuba mu bwiza bw'umukama. Twabamenyesha ko impera y'indwi yari ugwaruka bitiriye weekend de jeune mu Gifaransa ari iya kabiri teguwe ngaho nyene ku musozi wa Sioni mu Gikungu. Giya mbere yari yateguwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka turimwo nyene. Paruwasi Yohani Batista Mweranda, Emmanuel Ndagijimana ku bwa Sedikome. Mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kubaho neza mu buruhuko bunini, Paruwasi Magara iratunganije ugwaruka inyigisho kuva ku munsi wa kabiri genekerezo rya 21 gushika ku munsi wa kane genekerezo rya 24 mu Kakaro. Izo nyigisho zikazofasha ugwaruka gushobora guhangana n'ibibazo bihanze isi ya none. Idonido na Jacqueline Habonimana. Ntutinye naragucunguye, naraguhamagaye mu izina ryawe uri uwanje. Ico nico civugo ngenderwako c'inyigisho ziriko ziratangwa muri Paruwase Magara kugwaruka gwiga n'urutiga. Patiri Sylvain Hasumba Umuyaga asanzwe ayoboye ubutumwa bw'abakristo b'abarayiki aratubwira ingene zitunganijwe mu migwi ufatiye ku bigero by'abo bana n'igituma izo nyigisho zatunganijwe muri ubu buruhuko. Tumwumvirize. Mu kiruhuko abanyeshure abajene bose n'abana batoyi barabakoranyiriza hamwe kugira ngo tubahe inyigisho zibafasha kugira ngo bakore bari mu Mana kandi bifatire ingingo z'ubuzima bwabo bashobore kuzoshikira ubuzima bwiza. Muri izo nyigisho rero turabafasha abana bamwe bakaje kwabo bivanye n'ingene bangana guhera ku myaka 3 gushika ku abana bari mu wa 3 twabashize hamwe n'abana bari mu wa 5 no mu wa 4 bagira inyigisho kwabo, abari mu wa 6 bagira inyigisho kwabo. Hariho n'abandi zo guhera mu mwaka w'indwi kodoga mu shuri yisumbuye gushika mu 12 nabo nyene bari mu nyigisho zabo zibafasha nabo nyene bumva ko bari kumwe n'Imana. Hariho n'abakuru babo batararonka inyigisho abo nabo tuzobashira kwabo mu minsi iri imbere nabo biga mu 13 hamwe n'abahiyahejeje. Niyingabiye Diana umwe mu batanze izo nyigisho ngo agerageje kuraba abo yigishije yavuze ko hariho byinshi batari bazi n'ivyo bari bamaze kwibagira. Tumwumvirize. Hariho byinshi batari bazi
kandi rero byinshi yamaze kwibagira ariko tumaze kuzigisha bashoboye kubitahura twabigisha nka byinshi muri ekleziya ukuntu abana bo kwigenza bokura bazi amabwirizwa y'Imana amasakramentu amabwirizwa ya ekleziya eka n'ivyibukiro twabigisha n'ibindi byinshi bisabisho byinshi dushobora gukoresha iminsi myinshi niyo bashika mugira kubyo twabigishije bashobora kubigendera kuko batahuye bamenya ikibi n'ishiza. Ngwanyi Pacifique umwe mu bariko barakurikirana izo nyigisho yakengurukiye abasaseredoti biyumviriye gutunganya izo nyigisho muri ubu ruhuko ngo kuko usanga hariho byinshi bibajuragiza. Ni ibintu biteye igomwe cyane ko bariyumviriye fondasiyo nk'iyo nk'ubu turi muri vakanse waruka rwinshi bicaruhendwa n'ibi na biriya ariko kuba bariyumviriye kugira izo nyigisho biratuma urwaruka rwinshi rwihebera Imana kuko ruba rwarabyigishijwe n'iko nibyo kandi ugiye kuraba hanini muri izo nyigisho harimwo hanini byo kwegereza Imana kunda Imana bavanura n'ibintazi. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome Paruwase Magara. Ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 25 mu Kakaro muri Paruwasi Nyakabiga niho hasozerwa indwi yahariwe urwaruka. Iryo sozerwa ry'iyo ndwi ryabereye mu mwuka y'imisa yaherejwe na Patiri Desire Ninahazimana patiri mukuru ya Paruwase Idonido na Karine Kaze. Mu mwuka y'imisa yaherejwe na patiri mukuru waho Patiri Desire Ninahazimana yibukije abaraho ko ubuzima bwatsinze urupfu kandi bitagisubira inyuma. Tumwumvirize. Ubuzima ni umutima merana w'isoko ry'ubuzima abariko arakora muri twebwe. Urupfu nabwo nyene rugakora ntiyakame tujana mu rupfu ibindi irakora mugabo turahimba cyane kuko ubuzima bwaratsinze urupfu. Inyuma y'inkuka y'imisa twaregereye abakurikiranye inyigisho baratugaragariza umunezero bafise. Ndakengurukira umukama kuri izi nyigisho twamaze imisi turonka zadufashije gukura cyane mu mukama. Kuno munsi cyane cyane twahuye n'umukama aradukiza ku bikomeye twari dufise twese dufite akanyamuneza twese ko twinjiye mu buzima bushasha. Nanje nararyohewe rwose kandi n'inyigisho zizokurikira sinzosiba kuko ziratwigisha ibintu byinshi twarabishimye cyane. Twaregereye kandi umufasoni Francine Ntwenge umwaka arongoye igisata c'ingo n'imiryango muri iyo paruwase aratubwira imvo yatumye bategura izo nyigisho. Tumwumvirize. Kwari kugira ngo twihweje ingene urwaruka rwa none rwigenza gwifata gwitwara tugwigishe ruba umuco n'umunyo w'isi bamenye kubaka inkingi z'ubuzima bwabo kandi vyamwa vyarabonetse kuko barashinze n'intahe hamenyeshejwe n'ivyakoretse muri nkuka ya misa yo kubohoka harabakize harababohotse harabavuye mu busambanyi. Tubibutse kandi ko iyo ndwi yari yatanguye ku wa kabiri igenekerezo rya 21 ikaba yasozerewe ku wa gatandatu igenekerezo rya 25 mu Kakaro. Karine Kaze Paruwase Mukizamwe na Ndamonyakabiga ku bwa Sedicom. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 27 muri Paruwasi Ruziba niho hugururwa indwi yahariwe kumenyesha inkuru nziza kugwaruka ku civugo ngo ndabikubwirije haguruka. Idonido na Donatien Zobonimpa. Ku ijambo ryo kugurura iyo ndwi idasanzwe ryashikijwe n'umunganizi wa patiri mukuru Patiri Emmanuel Nkengurutse ati nakanya kadasanzwe ko guhura na Yezu kugwaruka ati rero iyi ndwi izohindura byinshi mu bishaha y'ugwaruka. Ijambo ngenderwako ryo ku munsi wa mbere ryavuga ngo ukwitwa umuntu nukuba umukristo niteka kuri jewe. Mu nyigisho yashikirijwe na Berger Bienvenue arongoye Renouveau Charismatique muri diocese nkuru ya Bujumbura ati hari benshi mu gwaruka bitiranya urukundo Imana idusaba n'ibindi bintu. Tumwumvirize. Hariyo l'amour chèque, hariyo na l'amour choc, hariyo na l'amour vrai. Ivyo bintu byose iyo abantu batumva ko ivyo bishoboka bakubwira ngo ibintu nibibaho birabaho. Hari inkundo mbi izo zitwa chic, c'est l'amour sentimental, l'amour romantique, l'amour chèque. Nurukundo profil ukuvuga baguhaye urabakorompi baragutwara ubwenge bwawe buragenda ukagwa muri binabiriya. Hakaba nuko rukundo choke rurica, c'est le sexe rurica, hariyo na l'amour vrai. Twashoboye kwegera Patiri Emmanuel Nkengurutse ati batumirira urwaruka kuvomera imishaha yabo ataka rero n'akaryo kadasanzwe urwaruka ruronse narijya izi nyigisho bazihabwa n'urundi rwaruka ruva mu yandi maparuwase. Tumwumvirize. Iyo dutumye kwinyigisho nk'izi nyigisho zidasanzwe gufasha urwo rwaruka nyene bashobora kubandanya bakira ivyo vyiza vy'umukama cyane cyane bakabona ko bakeneye cyane kuvomera imishaha yabo. Izo nyigisho rero ijambo ry'umukama turakeneye yuko bazakira mu buzima bwabo kandi bagakomera gutyo bamaze gukomera
gusa barakomeza urugwaruka cane cane urwaruka rwamaze guhunira urwaruka rutari mu mana. Mwomenya yuko izo nyigisho zigabuwe kuko abana bato bato kuva mu biga muri materinere gushika mu mwaka wa gatandatu bahabwa izo nyigisho ukwabo mu gitondo kuri paruwase, kuva mu mwaka w'indwi nabo kugeza muri za kaminuza nabo bakaba baza ku muhingamo. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, paruwase Ruziba. Mu gisata c'ubutumwa ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 25 mu Kakaro mubano witiriwe Yakobo Mweranda wo mu Gisogwe iri muri paruwasi yitiriwe Aloyezi Mweranda wo mwijenda habereye ibirori vyo kwibuka umuvunyi wo mubano Mweranda Yakobo. Ibirori bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yaranzwe n'akanyamuneza irongowe na patiri mukuru wa paruwase Patiri Gilbert Ndayishimiye. Idonido na Victor Niyonkuru. Ivyo birori vyatanguriye ku nkuka y'imisa yari irongowe na patiri mukuru wa paruwase Jenda Patiri Gilbert Ndayishimiye. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana patiri akaba yashimikiye kukumenyesha ko ubutegetsi bwose bworangwa n'ubwenge n'ubwitonzi byaranze umwami Salomo. Agarutse ku Mweranda Yakobo umuvunyi w'umubano wa Gisogwe, patiri mukuru yamenyesheje ko Yakobo yavukana na Yohani bene Zebede. Abo batumwa babiri baranzwe n'ukwizigirwa. Yakobo Mweranda akaba yararanguye neza ubutumwa gushika aho yicwa ahowe ijambo ry'Imana. Niko gutumirira abakristu bo mu mubano wa Gisogwe ngo bame bitura uwo Mweranda ababere mu ngoro. Inkuka y'imisa ikaba yaranzwe n'akanyamuneza kenshi. Twegereye umukuru w'umubano Gisogwe aravuga akanyamuneza afise kuri uyu munsi. Ndanezerewe cyane niteka ku bakristu niteka kuri twese, novuga nti ndahimbawe cyane kubona twibutse Umweranda Yakobo. Tugereye kandi na patiri mukuru wa paruwasi ya Jenda nawe nyene nagaragaza akanyamuneza afise kuri uyu munsi. Ndahimbawe cyane nanje kubona nashoboye guhereza inkuka y'imisa muri uwo mubano muto muto. Ni umunezero ko nahimbawe asanze abakristu bitavye kugira ngo bahimbaze umuvunyi, hanyuma nababwiye akamaro k'umubano rukristu, wunga ubumwe, komeza urukundo kugira ngo umubano rukristu uteye imbere, imiryango iratera imbere y'abakristu, paruwasi iratera imbere, diyoseze iratera imbere ndetse birateza imbere n'ekleziya nzima. Nico gituma umibano mito mito twama tubivuga ni kazoza k'ekleziya katolika. Kubamenyesha ko uyo mubano usanzwe uri mubano ine iri kure y'amashure Tabariro n'icicaro ca paruwase Jenda. Iyo nayo ni Gisogwe, Miyenzi, Kanyunya na Gwiyago. Victor Niyonkuru ku bwa Sedicom, paruwase Jenda. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 mu Kakaro muri paruwase Munanira niho haramugwa ingo z'ababa 30 zari zimaze amezi 8 zikurikirana ubuhinga kama bwo kurondoka ku rugero. Ivyo birori vyabereye mu nkuka y'imisa yarirongwe na patiri mukuru wa paruwase Patiri Deo Nitunga. Gordien Kanyegeri. Mu nsiguro yiwe patiri mukuru Nitunga Deo yaramenyesheje abaraho ko ingo zubatse rukristu zifise itunga rinyegeje muri zo. Ati yo rero ingo zirimenye zibana neza kuko ziraheba ishari, inzigo, urwanko n'ibindi byose bibi. Izi ngo rero ziramuwe zaramenye kwikorera umusaraba, zaratoye intabonwa gukurikirana inyigisho zo gutunganya imbyaro hakoreshejwe uburyo kama ndemanwa. Padiri mukuru Nitunga Deo yarabandanije ati uburyo buhingurano bwo gutandukanya imbyaro butera ingorane abantu benshi nk'uko umuhinga w'umufaransa yavyerekanye. Ati ubuhinga kama ndemanwa bwo gutandukanya imbyaro ekleziya yabashiriyeho nta nkurikizi mbi bufise. Ati mwese tubahamagariye kubukurikirana. Ntushobora kugira urugo rwubatse neza utari kumwe n'umukama. Ntushobora kuja gukora ibintu byiza ukurikiriza inyigisho za PNL utari kumwe n'umukama. Si ubutwari ahubwo ntibasaba ko mwese mwiyandikisha akazi zikurikira ntihagire n'umuntu n'umwe adakurikira izo nyigisho. Ego niko hariho n'ubundi buryo batari kama bwo gukoresha ibintu by'ubuhinga mukoresha, ariko abahinga mbere b'abaganga barerekana neza yuko ibyo bintu bifise ingaruka mbi. Mu nta yiwe Niyonizeye Justine ari kumwe n'umucance wiwe yavuze ko ubu azi ibiringo bikuru by'umukenyezi akamenya aho arangurira amabanga yo ku buriri atankurikiza mbi ku muryango. Ibirori vyarangijwe no gusangira hamwe agacupa kuri iyo miryango irenga gato 30 hamwe n'abahinga babakurikiranye muri izo nyigisho. Umugwi w'abaririmbira
w'Imana witiriwe Himbaza Imana warakiriye umugwi w'abaririmbira Imana ivyinira Imana ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 mu Kakaro. Iyo migwi yose ikaba irangurira ubutumwa muri Paroisse Kiganda. Inkuru ya Timote Ndayikengurukiye. ubwo n'ururirimbo rwaririmbwe na korale Himbaza Imana iririmbira muri Paroisse Kiganda aho yariko yakira ku mpare Imana isanzwe iririmbira muri iyo paruwase nyene. Ibirori vyatanguriye mu mwuka ya misa ya gatatu yarerwe na padiri mukuru iyo paruwase Petero Claver Ndayiragije. Ayo makorale yose akaba yaririmbye muri iyo misa. Imaze kurangira korale Himbaza Imana yaciye igenda mu nyubako za Lycée Kiganda kurindiriraho korale Vyinira Imana, akaba ari naho ibirori vyabandanirije. Korale Vyinira Imana nayo yaciye yitegurije kuramutsa korale Himbaza Imana aho bagiye mu ibintu vyinshi cane. Mu majambo yashikirijwe umukuru wa korale Vyinira Imana yaravuze neza na neza icatubagendera korale Himbaza Imana. Tumwumvirize. Mwaraduteye iteka murarenguka mu rugo iwacu kwa Vyinira Imana, muhashitse turafise vyinshi twaganiriye kandi twaranabagabiye. Ahanini twabagabiye inyana nziza cane ya bumwe, murayishokomangana murayijyana. Ubu rero twaje kuyiraba ingene imeze. Iyo nka yacu dusangiye twabahaye turabona isa neza irayagayaga. Ndaryohewe cyane ndahimbawe no kubona iyo nka ya bumwe twabahaye isa neza nkuko tubibona. Bakaba baranabagabiye n'ingabire y'ibitabo bibiri vy'indirimbo. Urongoye korale Himbaza Imana akaba yarakengurutse cyane iyo ngabire. Uwaserukiye abatumire bose akaba ari nawe yatanguje korale Himbaza Imana aranayirongora imyaka itari mike. Umushinga ntahe Ntahuga Joseph yarakengurukiye ayo makorale yose kuri uwo mutima wa kivukanyi bagize. Uwaserukiye umubano wa sacerdote ba Paroisse Kiganda akaba n'umuseminari haruhukiye yarashikirije ubutumwa bw'abasacerdote bamutumye buvuga ko bakenguruka cyane ubutumwa bw'amakorale yose muri rusangi. Yaranasavye abari muri ayo makorale ko bokwama berekana umutima w'urukundo no mu yandi makorale no mu kibani wabo. Korale Himbaza Imana isanzwe ifise n'abana bato cyane, ikimenyetso cy'uko bafise kazoza keza. Namwe mu bari muri ayo makorale twayaze baratubwiye ingene biyumva. Umunezero ruhari wamengana abantu twogumana haba umukamashimwe cyane ko ubumwe buri muri hagati ya korale Vyinira Imana na korale Himbaza Imana. Tubaza ko umukama ari hagati yacu ku buryo tazigira tuvana. Muri korale Himbaza Imana baratwakirana akanyamuneza keshi, hanyuma akanyamuneza natwe twakabakiranye nabo nyene twakabasanganye natwe bakadusanganye. Turashima cyane ibyiza twabasanganye. Ibirori vyarangiye mu kanyamuneza kenshi cyane baririmba bongera batamba. Muri Paroisse Kiganda, Timote Ndayikengurukiye, Sedicom. Amakuru twabateguriye akaba arangiriye ngaha. Nkashimira mwebwe mwese mwafasha kandi aho kuyakurikirana, abagenzi bafashije kuyatorokanya nkaba ndabashimiye. Utwade kaze niwe ariko arabashikiriza. Ndabipfurize kuroranirwa mu byanyu byose.